papa nawe ariko aranyirukako ngo uwo muhungu ntitumukeneye ntabwo yotubera umukwe baramurahira baramwankira bivanye n'irizuru atangura kumpinga nawe umukobwa yamaze kunkunda yatanguye kumpostinga yaguhoye igihemesho cyawe hari bikunze kuvuga ati abarundi turihenda turashobora kwanga cyamamare ngo n'umuhutu cyane n'umutusi ukaza ubona umuzungu we numuzi cyangwa umukamerune cyangwa umuyivuari numuzi n'ubwoko agahita aza kumurongora kandi numuzi n'ubwoko bavuga kakadada k'abarundi ku murundi abavyeyi bakiciyumvira ikintu c'ubwoko ubahanura iki mani je navuye kure urabizi story ya gwanje urahizi ndabizi no amanutse kwikinga bro je namanutse n'ikinga uriko ubu nduga n'imodoka yagwanje ndi totomoya ndi jenyene atamuno tutugari uriko narapambanye ndaronka duhera dukenya sizo kuvango narose amahera maganda dufise two kwitunga no two notunga umuryango none ndibaza none rizuru najyo nzorigorora gute bahasi ndo nk'umugore yaba twubaka kubera ubwoko nta madivorce aba hari nta divorce zibaho umugabo benshi basanga ubwoko baragira amadivorce gasanga bavanye leta irakwiye gushinga komisiyo y'abantu bajejwe ikintu kuko nasanze ari ikintu kiri mu bantu kirimwo mu bantu gusa leta ntirikirabiha agaciro kanini igashinga sentare sentare ijejwe ivyo bintu wewe mukundanye abavyeyi bakanka ngo nikubera mudasangiye ubwoko ubwo bakahita bacira n'igifungo babavyeyi bakabafunga woba wifuza kwambara igitambara kizima gikomeye karite nziza kandi kukabeyi katavuna Magazine Robot Happy yaje hageze sezera kwambara za mpuzu zicuyagurika zitaramba ziguma zitagurika zama zitabuka ku buryo zungu ubucuti n'umutayeri dufise amatisi y'ubwoko bwose iz'abagabo n'iz'abagore iz'abagabo turafise za lemukunda amajinsi amakarkar amareyo amavelu n'izindi z'ubwoko butandukanye ziyobeye kandi zimeze neza iz'abagore turafise tissu dentaire tissu satin z'ubwoko butandukanye nka Milano Tanasha Sukari Americain sivyo gusa turafise ivutaro n'udupira twazo organza soie n'izindi z'ubwoko butandukanye mufite umubaza muradusanga kuri Galerie Lilia A14 avenue de la Mission munsi y'ikiraro ca Bankobu kw'ipaverija kuri Saint Michel canke mutwakure kuri 79 70 45 53 ubusimra razimbwa ucegwa ntambaze Magazine Robot you the one. Hello boys and girls, inisha kumezereza kwa kundi ahandi ndabukora juste gale kedro vumorica eke black mansion di black meno camera mwitu musaza kwa kundi ahandi ndakubwira ko vyamaze gukomera making sure ko amaze kugira subscribe bakingeni yuri ko amaze gufyonda comment zanyu yabiziduke barane ziduha inguvu ziraduha iyi ni poem idasanzwe bantu b'Imana biravugirwa mu ntamatama bamwe ntibagomba kubiserura abandi bikanadutangaza kuko usanga banasenga ariko ageze icyo kibazo ukabona yuko bijyanye no kwemera bica bijya ku ruhande kwa kundi ahandi mu ngo nyinshi abantu baragenda bagasaba muhungu akagenda agasaba cyangwa umukobwa bakaza kumusaba iwabo ariko hari kibazo cyama k'imisi yose abavyeyi bamwe bataratahura ku kintu kijyanye n'ubwoko mama baramwase kubera ari umuhutu mama baramwase kubera ari umututsi ati niyo dutwara umukobwa wabo niyo dutwara umuhungu ntitwomwemera iwacu mbega hubaka ubwoko mbega ku bavyeyi biyumvira uko haba hari intambwe myiza ku rukundo rw'abo bana ni nta yuno muntu na cyane vyashikiye mwite icamamare Marcus na cyane ko ni ntayiza kugira iki twigishije ariko vyongeye umuntu agasubira kiyumvira ati mbega mu Burundi iyo tuje gusabwa n'abazungu ko ivyo bintu dasubira kuvyiyumvira mu Ivoirien kwaza kadusaba cyangwa mu Senegal ukaza wumva ngo ntibikunda ariko vyongeye haza umuhutu gusaba bakamwankira umu Ethiopia aza kudusaba haza umututsi bakamwankira biva kuki iyi ngwara abarundi twagwaye yo kubona umuntu ntumubone nk'umurundi ukamubona mu bwoko izokira ryari beho birafise ingaruka mbi kuri bano bana babankiwe gutwarana baba bakundana nivyo tuzoganira ndabura ati making sure ko amaze kugira subscribe ko kundi ahandi ndabura ko vyamaze gukomera
ndamuramutsa mwite icamamare Marcus abavyeyi bamwise Kariyo Mark niwe mutumire uno munsi uyu muhungu mubona haciye umunsi umwe ahebwe kubera abavyeyi banse yuko umwana wabo atwagwa n'uyu mugabo bari kubategura mariage mu kwezi kw'indwi ndababwira ko vyamaze komera ndakuramutsa icamamare Marcus safi gahe nizera ko beze neza neze fresh bona utesheje imisi yose ndo vyangu nivyo vyanje hari umuntu yambwiye ngo gukirira uguru utaronka amahera uwitwa ngo Kariyo Mariko yitwa Kariyo Mariko ngo ari kushitsi Bujumbura wayaronse nguce witwa ngo icamamare Marcus icamamare Marcus nababwiye nti ko kuri ahali nti na Yohani yitwa James takamererwa neza Profendeza Sara bro safi kweri ko wambaye ivyirabura basi ivyirabura uvyambara mu gihe utanezerewe burya niyo siguro basigura uramaze kubona niyo bagiye guhamba nk'umuntu usanga bambaye ibintu vyirabura ariko ku muntu yaje mu modoka iri climatize umuntu ariko afata agakafe umuntu asa neza nk'uko iwawe ababajwe n'iki bro ibintu bibaza umutima ni vyinshi ibintu bibaza umutima ni vyinshi ahiga ushobora gusanga ubabazwa no kuba udafise amafaranga yego igihe usanga ubabazwa no kubura uwo wakunze ni vyinshi cyane gose bibabaza umuntu hagati y'ivyo bibiri nikewe kiguhanze naco mbuze kweri ikintu mbuze n'uwo nkunda gusa ukunda tubwire iyo uvuze ukunda abantu benshi barakuvuze kuvuga ngo urukundo kubwawe urukundo ni iki urukundo n'abantu babiri bakundana bamaze gukundana rero bagakundana nibwo rukundo nk'ubu ugiye kuba nkunda papa wanje cyangwa nkunda mama wanje urukundo rero ruratandukanye none uko ukunda papa wawe niko ukunda umugore wawe biratandukanye urafise urukundo wakundanye n'umugore wawe yego rero ubigire diferani n'ugukunda mama wawe inkuru y'urukundo rwawe bimeze gute inkuru y'urukundo rwanje ni rurerure je ndafise umukobwa nakunze sinzi ko wabibonye kuri strategy yego biri no mu vyatumye uno munsi mvuga ati ndaguhagurukire nze numvirize ivyo je narakundanye n'umukobwa w'ingozi wacu byatanguye gutugukunda watanguye kera urukundo twaratanguye je nije natanguye kumukunda mu nyuma namukunze afise uwundi bakundana mu mpisho byari bizwi ariko barafise uko urukundo rwabo rwaheze urukundo rwanje nago ruratangura kubera yarabona ko ndamukunda cyane gose vuga ati nta wundi mbona nokunda atari Marcus bisigura ko uwo mukobwa yakundana n'uwo muhungu we nawe mukunda je naramukunda twovuga ko abantu babizi twovuga ko wari pine rya reserve oya namukunda afise uwakunda ariko urumva ntiyari kunkunda afise uwakunda kandi nawe yarabisigurira akambwira ati je ndafise uwo nkunda sishobora kugukunda muga haragize igihe urukundo rwabo rurahera rurahagarikwa hama araza kuri jewe kubera yarabona ko ndamukunda ariko imbere ko dushika kwazi wawe byagenze gute kugira ngo umenye yuko urukundo rwabo rwahagaze urukundo rwabo rwarahagaze umuhungu yakundana n'uwo mukobwa iwabo ntibemera umukobwa kubera bya bindi nyene usanga hari abantu bataramenya isi ico arico basanga abantu bariko bazana ibintu vy'amoko ngo umukobwa ngo n'umututsi ngo ntashobora kutuzamo kubera twe turabahutu bakanga jere tuja turakundana mugabo umukobwa wewe ivy'amoko ntavyo yaniyumvira yagiye kuvyiyumvira abonye bamwase iwabo w'umuhungu ngo n'umututsi ariko twigaho nyene baramwase kubera ivyo by'ubwoko wewe aho wari uri mwara abagenzi canke naho wari kwiri uvuga ati ndarindiriye ndabiyo bije ivy'abantu mane jewe umwana namukunze bagikundana n'uwo muhungu bahebanye
umukobwa nyene niwe yanyihamagariye je ndaziwe kunkunda je rero nshaka wewe ndamubwira nawe ndagukunda nanje ndagukunda aha turakundana turabandanya dukundana nyene urukundo nyene nyago muganira n'umukobwa urumva ko uwo muhungu wundi bamuhoye ubwoko kugira ngo aje muri uyo muryango umukobwa niwe bahoye ubwoko ego niyo nkeneye kumenya nta bisebe yagize mu byo mwaganira mu rukundo muba muri kumwe yarabigize kuko nawe afise urukundo arakunda uwo muhungu cyane rwose muga nawe yaramukunda ariko byagiye kurangira bankanye canda bimuvura ivyo bisebe turakundana byarakoroheye ko n'ubundi wari usanzwe ukundana n'ubundi we wari muri ubwo bwoko nyene je nkunze ndakunze bro je nkunze ndakunze ukuvuga ndagukorera buri kintu cyose kikuryohera turi mu rukundo nta buryo na bumwe utoryohera nibihe bintu bikomakomeye mwaganira muri kumwe n'umukobwa twaraganira ibintu byinshi vya kazoza kacu tukaganira uruvyaro tuzovyara wow tukaganira uko tuzobaho projet tuzokora akambwira je narize nigiye gukorera muri banki akambwira ati nibwo wigiye gukorera muri banki je ndashobora kukwigisha business iyo banki ntuyikoreremo je nkagakora business akambwira je naje business ndayikunda cyane twavuga ibintu byinshi ko ni gake twamara umunsi tutabonanye wow aho umwana mukatera inkuru ukumva nyene ko bipanze tugatembera yego tukagenda Kiriri Garden tugaterama nyatari misi yose je mvuye ku kazi nategeza guciba mukiri kumwe ngaho nyene umukobwa uravye ingene mwaganira n'ingene urukundo rwaguma rwiyongera mbega arahura nabiwabo bo ntabiwabo twahura abiwabo bagiye kubibona atanguye kumpostinga niho batangura kubibona barabona umusaza we arafise umusaza we aba mu Bufaransa aca atangura kumpinga bivanye n'irizuru atangura kumpinga nawe umukobwa yamaze kunkunda yatanguye kumpostinga yaguhoye igihemesho cawe yatanguye kumpostinga yego yabonye ko biri seriye mariage iriko irategurwa namaze kwinjira muri mudu ya mariage umukobwa aranyishimira sana aramfata nk'umugabo wiwe aranyishimira aramfata nk'umugabo wiwe uwo musaza we nawe aca aradomeka avuga ati jewe uyu muhungu ndamuzi camamare Marcus ndamuzi ntabwo yotubera umukwe ntabwo yotubera umukwe baramurahira baramwankira ariko bitwaza iki bitwaza iki ico nyene none je ubompora iki bovuga ko ndi umukene ubona bovuga ko ndi umukene ndazi uko abarundi kenshi bakunda kwibesha bakima abakobwa abahungu bakenye ariko bakunda kwihenda ko ubona banyimye umukobwa wabo ngo ni kubera nkenye ubiravye wewe ubona je ndi umukene wo kwima umukobwa ati ujya nitwomuha umukobwa cyo mbona uri mubiha kabisa akakonyinaka mugabo nararondeye amahera ndapambana ndava kure ndarondera ndashaka ndaba n'icamamare umugabo akakazogora kuhindura kwera abaza umbwira vyove mu Bufaransa mukuru wiwe arabimubwiye ari mu Bufaransa wewe umukobwa yarabikubwiye wavyakiriye umukobwa yaciye abimbarira yakubwiye gute umukobwa arambwiye ati sheri jewe irya foto nagupostinze nasize ko imitima yagumuye musazanje yaciye agumura papa wanje yamugumuye bose yabagumuye ubu papa nawe ariko aranyirukako uwo muhungu ntitumukeneye umukobwa turakundana ndafise n'ama message avuga ati jewe n'ukuri Imana ifashe abavyeyi bemere jewe tubane nawe nta buzima nzoronka jewe tutabanye kandi
sinokumva ndyohewe nanje ntagize dote nk'abandi bakobwa. Nambwa dusenge twese, dusenge ngira bizogenda neza. ariko umuntu akubaye ku ifoto aca amenya ubwoko bwawe gute? Erega bajya n'abanyengozi, nanje ndi umunyengozi, Muva hamwe. bashobora kuba banzi. Shobora kuba banzi je ntiyizi. Ngo je ubwoko nta na kimwe ndabiziko. Je sinokubwira ngo je ndi umuhutu ngo ndi umututsi. Gusa je nagiye ndavyumva kweri kandi vyarambabaje uwo munsi. Nahamagawe n'umuntu wo mu muryango w'iwabo. Urumva anankunda. Avuka vyitwa ko ari nka musaza we. Arambwira Marcus, nkwame wibaza ngo hari ikindi bariko baraguhora. Niryo zuru kandi turacafise ingendo mbi mu bantu biwacu. Ibaze nko guhora umuntu ngo numuhutu, ngo numuhe umukobwa wawe. Byaramubabaje ari wiwabo, biramubabaza kabisa. Ndumva kweri ndacica intege umukobwa ukungene namukunda, inyifato yiwe namubonamwo y'ubuntu. Nabona ko azombera umugore wanje ibihe vyose. Ndavuga ati ibi bintu ntibikunda. Ca ndafata ndamubwira duga ruguru, ugende kubonana n'abavyeyi bawe, ugende ubonane kwanza na mama wawe, ko papa wawe wewe amaze kuguhamagara kesha kumbuza. Genda ubonane na mama wawe. Bagiye kubonana na mama wiwe, yaba umwana yaba nyina bose bararivye. Urumva mwana akarira kubera arankunda, akavuga ati none jewe mwase kushigikira urya muhungu ndamukunda bizorangira gute? Nyina we nakavuga ati nukuri ntibiri bukunde kurya muhungu akurongora, ntibiri bukunde kurya muhungu akurongora. Ntitumushaka, ntitumukeneye, ntitumushaka. Umuvyeyi aramuhakanira, nyine aramuhakanira ati ntitumukeneye, ntitumushaka. Ibaze vraiment. Umukobwa ni ibintu bikomeye pole sana Marcus. Je nkene kumenya umukobwa mu bindi bihugu ugiye kuraba abantu bavuze ngo ntibasanga ubwoko, ntibasanga ururimi. Usanga mu gihugu kimwe hari indimi nka 40, umuco abari ikintu mu muco badahuriye ko twese turabarundi tuvuga ikirundi. Bro je byose narinda navyibaza, gusa maze kubipostinga niho nagiye ndabibona mu makomantere abantu banyandikira ngo najewe ngo vyagenze uko nyene, ngo vyagenze uko nyene, ngo narikundiye umukobwa baramunyimye ngo kubera ngo ndi umuhutu. Ibintu vyinshi birebire. Vuga ati none jewe ntavyo nivyo narinzi. Kumbe nanje bigiye kunkora. Nukuvuga je mariage nari gutegura yategezwa gushikikirwa ku mpande zose, abantu bose, kuko nk'ubu igituma ndanabipostinga je nari namaze gupostinga ko ngomba kugira mariage, kuko umukobwa naramukunda nawe akankunda nkabibona. Abajama bose bari bazi gahunda afise ko ari ya mariage, nari mfise imyiteguro myinshi kubijanye na mariage. Hari abari banyemereye bavuga ati cyamamare je tisi zose zizokora urubanza rwawe, costume zose ni jewe. Hari abanyemerera ibintu byinshi. Numva umukire w'umwana harera yari yamaze kuvuga ati wewe sare niyo yazoba ari miliyoni 15 nzoziriha. Ni benshi cyane bari biteguriye mariage yanje, ariko bikaca birangira umuvyeyi avuze turya sindamukeneye. Iki kintu abarundi barakwiye kucigako. Ibi bintu bigiye gutuma abakobwa benshi bicuza, abakobwa benshi babindaya, ugasanga yisanze mu buraya kubera none ego
umuhungu iwabo barase ko atwara umukobwa yuko ari umututsi, nanje ndi umuhutu ngiye gusaba umututsi, baciye banka ngo urya muhungu n'umuhutu ngo ntatwara. None wumva nk'ubu amaze guhemukirwa kabiri, kandi mu bahungu bose yari yizeye yuko bobana, none wumva azoca yizera uwa gatatu? Ntumva ko uwo mwanya umutima wiwe uri kuramurya avuga ati none je iherezo ryanje rizoba irihe? Ni nkuko na jewe umutima uri kuranjye, kuko nyimba nari nashimye Lidia ko twobana, none ubundi nkawe nzomukura hehe? Azova he? Ukuvuga mu bisanzwe n'Imana itegerezwa guhana abavyeyi nkawe. Bro, ikintu cyose uzokora citwa inabi kibabaza mugenzi wawe, umenye yuko uzocishura. Kireka kugushikira uwo munsi nyene, siko kireka kugushikira uwo munsi nyene, mugabo mu nyuma biraza ukabibona yuko wadekonye, canke bigaca mu yindi nzira nyene, ugasanga nk'ubu uyi umwana arabuze umugabo burundu. None bazoca baryoherwa kubera yabuze umugabo? Ko abakobwa benshi bigize ibirara kubera kubura abagabo. Ega rero benshi ngaho babuze abagabo baca bihitamo kuba ibirara. None wumva nawe nk'ubu abaye ikirara akaca abura umugabo burundu, bizobaryohera? Ntibizobaryohera. None wumva nk'ubu abo bavyeyi biwe barafise ububasha bwo kumuha umuhungu bakundana, bogira mariage? Ni ngombwa aca amushima? Ni ngombwa usanga afise amakarite nk'ayagwanje? Rega je mfise karite zanje, ubundi nawe afise karite ziwe, nawe hari igituma yoba yarankunze, kandi nari ndafise igituma mba naramukunze. Gucagura rero usanga biba bigoye. Kuko nk'ubu uyi twakundana, twari tumaranye igihe, nk'ubu turashobora kuvana agafatana n'uwundi, mugabo iryo bafatanye akaca asanga si jewe, aca ahitamo guturubura, aca ahitamo kubaho nabi kubera nta shwaba afise. Nk'ubu je nta nzoga nanywa, uriko urumva, nditurije, je idiri yanje niyo kwironderera udufaranga gusa, akaca ahura na wa wundi arara mu kabare, uriko urumva, atarukundo amuha, atamwegera ngo amuhe urukundo. Wumva bizoca bigenda gute? Azoca aguma yiyumvira je ku munsi nategerezwa kumugeraho, aragahuzu nkamuzanira agakado, uturato nkamuha, uriko urumva, nkamushikako ku munsi, nkamwitaho, akabona ko ndamwitaho. None ivyo vyose rega ntibishoboye bose. Nk'ubu arashobora guhura n'ingorane zo mu mutima kubera abavyeyi, kuko biragoye. Umva amaze kugenda gushika muhira akabwira nyina wiwe akabona rakoro ya Mosozi, ntidukeneye urya muhungu, kandi nanje aramaze kumbona, aramaze kumedita, aramaze kubona ko ndi umuhungu w'indero, bakaca bamumbuza. Nawe nyina wiwe nawe urumva nawe n'urundi rwego, urumva umuvyeyi nawe arimwo ararira, nta migisha. Usanga nyene ari ibintu biguma bitera ingorane mu bantu. Mu bisanzwe abantu bitwa ko ari abarundi, iyo ngeso bakwiye kuyivavanura yo kuvuga ngo turimye ngo abana bakundanye bareke barongorane, babane. Ubu jewe ndashobora kuzomara nk'umwaka wose ntasubiye kwiyumvira urukundo, canke nabivamo vyose, kuko uko nabona urya mukobwa siko nzobona abandi. Juranzi abaye umukobwa wa kabiri je niyumviriye kuba nokunda nkagira umugore wanje, none uwa gatatu azoboneka? Ni ibintu bikomeye. Mwariko murategura mariage, watubwiye yuko mu minsi zo twaranahura, nambwira ko wakoresheje izindi ntebe nshasha, udakeneye gutwara intebe wahorana mu mariage. Je nta intebe ziri mu nzu ntabwo nazirongoreramwo, nategerezwa guhindura, ahindura byose, kubera ntabwo uraza kugira mariage utegereza guhindura byinshi cyane gose. Ibyo byari muri gahunda ya gwanje.
ubundi twari twapanze kuva kera mariage yacu yobaye mu kwindi twarabuze shwa kubera abavyeyi biwe. Abavyeyi nivyo no mu ijambo ry'Imana avuga ati umuhezagiro urakenewe w'abavyeyi mu gihe amakosa bavuye ko nawe umuvyeyi n'umuvyeyi mani umuvyeyi ataguhezagiye ubundi nta cyo uri kurashika. Ako mbangene kumenya Marcus umukobwa wagukunda murashobora gufundika turazi imiryango myinshi abavyeyi batashigiki ako mu nyuma baravuga bati twe tugende bazodutahura mu nyuma kandi mu nyuma abavyeyi barabatahuye baranatera n'imbere. Ico no kwishura ngaho umwana nari inkunzi afise umutima woroshe cyane gose yarafise umutima w'urukundo yarafise basi yabona yuko ntashaka kwiteza ikibazo na kimwe. Yarabonye nyina wiwe ari kurira kubera we aravuga ati none ibi nibiki umuvyeyi ku rukundo akunda umuvyeyi akaca ahindukira ku rukundo nago yankunda arabura shwa arabura shwa yo kuja ku muvyeyi canke yo kuja kuri jewe biramucanganira ko arabura ahaje vuga ati jewe umuvyeyi wanje aragwaye umutima ashobora no gufatwa n'umutima kubera jewe. Ibintu nk'ivyo nyene urumva ko ari hatari. Uriko uratubwira ariko bimaze kubuko warasavye akanya abavyeyi kugira ngo muyage ubereke ko utari umuntu aje kuba mu muryango. Gusaba akanya abavyeyi byari narabimubwiye umukobwa arambwira ati reka mbanze shike hari nibumva bakeneye kuba bo kubona sawa mugabo bamubwiye ati ntidukeneye ntitumukeneye nta na gato atakosa nari mu bakuzi none ikosa irihe nta kosa na rimwe ritumye urya mukobwa jewe tutandukana nta na rimwe na wenyene naho wogenda ukamubaza ukamubwira ati wewe mbe camamare wewe ukumubona yarafise amadefa yahe abayeho gute ameze gute yokubwira ati camamare nta defo nimwe yifitiye nta kibazo na kimwe yifitiye telefone yayitora akayimarana umunsi wose turi kumwe message arenga 2000 by'abakobwa banyandikira nta nimwe nasoma urumva byose yabibona. Jewe ndi gikundiro abakobwa barankunda ariko yabona jewe ko atabakobwa jenjamo byose yabibona kavuga ati umuhungu n'unyene bro maze kubona umuhungu abakobwa bandikira baguma bandikira ku telefone aho barabihevye kubera je telefone uri umukobwa aca ndagukupira unyandikiye naho sinsoma sinugura na message ama ivyo bamaze kubibona arabona ati umugabo n'unyene none n'unyene bari ibintu bikomeye cyane bangene kumenya camamare birabaye ariko mu minsi ya kera baravuga tujye muhungu ibijanye n'uburyo turabona ko atogutunga ntiyaragera uyu nitomwakira bro none jewe urabona ko ibintu bijanye n'ubwoko navyo ari kibazo kiriho kritera kibazo kiriho gite kandi rero je nta nivyo narinze kandi iki kibazo cy'ubwoko kiri muri benshi ndi kubibona mu makomantere ngaha bariko banyandikira abantu ugasanga umuntu yakwandikiye ngo mani ngo naje ngo vyagenze uko nyene ubundi ngo naje ngo vyagenze uko nyene ubundi ngo naje namurongoye ku nguvu ngo naje ngo namuteye inda ngo kugira ndamurongore ubundi ngo none ngo kutamuteye inda ngo mani ngo baca babatera inda ngo baca babatera inda kugira ngo abantu je nkibaza jewe mani je navuye kure urabizi story ya Gwanje urahizi ndabizi no amanutse kwikinga bro je namanutse n'ikinga uriko ubu nduga n'imodoka ya Gwanje ndi totomoya ndi jenyene atamuno tutuganye uriko narapambanye ndaronka duhera dukenya sizo kuvango narose amahera maganda dufise two kwitunga no two notunga umuryango none ndibaza none irizuru najyo nzorigorora gute bahasi ndo nk'umugore zorigorora ntibizokunda zoguma ukunyene ariko umwana namukunda bro namukunda cyane gose ibintu bikomeye bivuze camamare ariko mankeneye kumenya birabaye umukobwa baramwishuye uko relation yacibandanya gute yarabandanije
yarabandanije umukobwa arambwira nukuri je ndagukunda mugabo je sindiko ndabona ko mama wanje azicwa n'umutima kandi ndagukunda vraiment ndifuza ko woguma umba hafi turabana hafi mugabo je ndiyumvira none bizoherera hehe kubana hafi kandi nanje nkeneye igikwe man nkeneye igikwe abantu baramaze kumenya yuko je nzogira mariage aho nciye hose man none mariage igeze hehe message man jewe ntegereje mariage yawe kandi umukobwa yarabizi kuko mwayipanga iyo yarabize none siwe yipanga reka kuyipanga ari je nawe abantu rero ndavuga ati kandabereke basi je ko je mariage yapfuye atayindishwa je sinari nifuza kwirira iciryoheze je Lydia ntamusize mu nzu aya nashaka nze ndamukwa gende kumukwa iwabo igisagara cyose ndacimure kiduga ingozi kuri dote nga birangira biranse abantu bari biteguriye dote bazi nk'abavyeyi ba Lydia bagiye nk'ahantu hagaragara bakababona nk'uko mani bo batera amabuye abantu barankunda cyane gose bo batera amabuye bo bicisha amabuye ubwo umuntu yoba bazi abahanure bisubireko bampamagare bavuge ati zana izo nkwano zizane umukobwa ni gwawe turamuguhaye ndabaha inoti ngizi ndazigendana inoti ndazigendana n'ubu nyene naho telefone yashire kuri rimikashi noca ndabagirira depo nuko muriko murategura mariage muravyumvikana mukaba mufisha abagenzi mukagira ababigiriye nyene mbega bimaze kubuko mu muryango bakavuga bati ntitumwakira uyu muhungu bivanye n'ubwoko afise mbega abagenzi banyu mwebwe nabo bavyakiriye abagenzi bavyakiriye nabi ndafise umujama yitwa Joaquin uramuzi akina amafilime y'ingozi yarashikiriye umukobwa aramubwira nukuri ibi bintu birambabaje gerageza wumve yuko wokumvisha abavyeyi nukuri babakire kubera wewe yarazi je urukundo ndamukunda yarabibona aranzi kuko je n'abantu bake banzi rega bazi ko ndi camamare mugaba ibiri mu mutima je wanje ntavyo bazi biriko biza kwindi point idasanzwe ni camamare yashoboye kupostinga ku mbuga ziwe yerekana avuga ivyamushikiye bamwe bifashe nko kwararaza umukobwa abandi bavuga bati ni kugaragaza ntabwo ari kwararaza umukobwa ubundi ibi bintu biri mu mpisho by'abavyeyi bakunda kwankira abantu babana ariko nk'ubu vyamaze kuja ahantu hagaragara hariho n'abafise ako gatima bashobora guca bikubita gashi bakavuga ati ibi bintu turakwiye kubireka kandi noneho n'abantu na leta ibikwiye no kunabijamwe ibi bintu ikabaduha ku nguvu wakunze umukobwa abiwabo bakakwankangura umuhutu bakaca leta igacishinga itegeko ati mutware ku nguvu n'abavyeyi bakabashira ko pesha ati ubu nyene mutegezwa kuja guhezagira abana babandi mbere nk'intuzenye nka komite ijejwe ivyo bintu yarikwiye no gushinga leta ikayishinga ikavuga ati uzitwarira ngaha niba wakundana n'umukobwa bakamukwima cyangwa ukundane n'umuhungu bakanka yuko mudasangiye ubwoko uzoca ugenda kwitwara hariya nk'uje mba nagiye kwitwara kera kandi baca badutunganiriza kuko umukobwa arankunda naye ndamukunda baca badutunganiriza bakamuma ku nguvu nabo abavyeyi bakababwira ati mwe mudakoreye urubanza abana banyu turabafunga kuko ivy'ubwoko byarahavuye nta kintu cy'ubwoko gihari ubundi twese turabarundi none ivy'ubwoko biza nka gute twese ko turabarundi
biza gute twese turabarundi mani nuburofa numvise ahantu noja kwitwara noca ngenda kwitwara ubwo nyene bakaca bamunkomorera uti kubwa none jese ko je ntogira jese norongora ntagize mariage ntere cisi yuko narongoye ntivyokunda ntegeza kugira mariage kandi n'abavyeyi bakashika bakajya show bakanezera iteka ryabo bakaribona none se ko mariage yagwanje nizo biyambere ngaha mu Burundi izoba yaje ko nk'abantu nk'ibihumbi nka 5 warabonye match twateguye haje abantu bari bahari na mariage yanje izoba ari kujya nyine biko biraba ngene ku mbona umengo usa n'uwabimaze ariko ngene kukubaza ibibazo bisa nka 2 canke 3 abavyeyi bakiciyumvira ikintu c'ubwoko ubahanura iki nobahanura ko bo bihagarika kuko ntihubaka ubwoko siko bwubakwa burya ikintu cubaka urugo n'urukundo umaze gukundana muri babiri mukavyumvanamwo abari sawa urugo rutegezwe kugenda neza kubera muba mwamaze kwiyumvanamwo bro je narigeze kubona ikiganiro wagize n'abantu badasangiye ubwoko kwanza umwe yari umusenide dundi umuyipro ariko nabibonye yego mugabo barabanye ubu bameze fresh ghost ndabona muze mukamada Gabriel n'umukenyezi wiwe sasa rero yaba twubaka kubera ubwoko nta madivorce aba hari nta divorce ziba zibaho urumva baba babana neza mugabo benshi basanga ubwoko baragira amadivorce gasanga bavanye urukundo jewe ikintu cyo tuma no kuba ku rugo rwagwanje n'urukundo nico cyonyine si ubwoko ntabwo ari ubwoko kabisa je sinorongora umuntu ngo ni kubera ngo ari umuhutu mugenzanje oya ndamukunze nkumva ko ndamukunze nohita ndamurongora kandi n'umukobwa yagukunze ivyo ntibizi ivy'ubwoko ntibizi hari bikunze kuvuga ati abarundi turihenda turashobora kwanga camamare ngo n'umuhutu cyane n'umutusi ukaza ubona umuzungu we cyangwa umukamerune cyangwa umuyivuari numuzi n'ubwoko agahita aza kumurongora kandi numuzi n'ubwoko kubera kakadada k'abarundi ku murundi umuntu mubana mutumvikana uca uhita ubwira umwana wawe ngo ujya ngo ni mubi umva umubwiye ni mubi nawe umwana nawe aca afata ko ari mubi nyene nk'uko rero n'amoko uza wumva ngo ujya ngo n'umuhutu ngo ntumurongogwe ko n'umuhutu ibyo bintu none mu Burundi turakwiye kubivavanura kuko byaranaheze byari bikwiye guhera nyene burundu ariko haracarimwe akantu kajya akantu karakwiye kuvamwo mu bantu ako kantu k'ubuhutu n'ubututsi karakwiye kuvamwo kakavavanurwa akwiye haje umuzungu ntibari kuvuga induru oya none baba bamuzi iti n'ubwoko n'ubu kubera rukoba gusa na kimwe bari kuvuga mwa kubera jewe banzi bace banga abakobwa abana abahungu cyangwa abakobwa bashikwa n'izi ngorane mu gihe abavyeyi bakoze ibintu nk'ibi bokora iki ni kimwe ndakubwiye leta irakwiye gushinga komisiyo y'abantu bajejwe ikintu kuko nasanze ari ikintu kiri mu bantu kirimwo mu bantu gusa leta ntirikira biha agaciro kanini igashinga sentare sentare ijejwe ivyo bintu wewe mukundanye abavyeyi bakanka ngo ni kubera mudasangiye ubwoko ahubwo bakahita bacira n'igifungo babavyeyi bakabafunga nivyo nagaruka nivyo garuka kabisa kuko boca batinya ubundi abana bakundanye barakundanye mubahezagire bagende kwironderera ubuzima bashinga urugo nigo rutuma abantu bameze fresh babaho neza nkuko ubona urimo uragendera mu modoka nziza kubera wubatse urugo rwawe rumeze neza kare uri umusore nta kintu
wagendera muri hariya yemwe yaboze Dasha ni wari warayimbaye kabisa. gendera muri hariya yari yaraboze kuko urabona ubu gendera muri ragitisi nshasha y'ibiriyoni 30 kandi urongoye ubona mu myaka 3 uzobugeze. Niki gikomeza ko umukobwa agukunda? Umukobwa arankunda ndabizi ko ankunda. Basi naho ubwo byoba biriko biraza bivamwe bukebuke mugarankunda. Nuko nakaye kaja mubwira umukunzi wawe ndazozora bi interview. Umukunzi wanje Lydia sheri wanje ndagukunda cyane n'umutima wanje wose, sinifuza kubaho ntagufise mu buzima bwanje bwose nzobaho ngaha kwisi, sinifuza kuzobaho we ntagufise kandi uvyumve uhe n'agaciro. Cyamamare pole sana, nizere ko Imana izobikora, Imana jirankunda izobikora tu. Ndagushimire cyane kandi ndakubwire ati zuragira gasporo cyane kugira ukibagira. Sport ndayigira bro. Ubu naciye muri gym nakoze. Yego. Nuko nibaza ko abavyeyi, abana, barundi kazi tugira ico dusigaranye muri bino bintu biriko biraba ariko bitavugwa biguma vyinyegeje mu ntamatama z'abantu. Kuri micro juste gare kandi from our side ya Black Machine Black. Pendo kamera musaza nabwira ati bye bye cha la vista. Ula ushro mushro. Hushra none.